barundi kazi kugisha abana bana ishure murazi ko ariyo soko y'iterambere. Mr. B no beef for peace. African touch. Imisi abanyeshure benshi bari yaraje gucira hagati amashure yabo yo birababaje kubona abana bato baheba amashure abavyeyi babo barorera. Ikindi kibabaje n'ugwaruka ruciye ubwenge kwebesha amashure ngo nta buzigabize bugihari, rukibagira kuwiza ngo rwiwe neza akoresheje ubwenge yakuye mu mashure, rukibagira ko arigo Burundi bw'ejo kwejo hazoza arigo ruzobutwara. Waruka namwebwe bana bato muze dukunde ishure iryo kazoza kacu, uwize ningira akamaro mu gihugu ku mutumba wiwe no mu muryango wiwe, atabize ntaterambere mu gihugu cyacu. Nimuze rero twigane ingufu twiteze imbere. Reka amayishure ndaribwira batarizi barifata minene umukuye b'amashure y'abuzima suga bize gusa jiya muri henda abagenzi ja kubaza barihevye bararira bakicuza barababajwe n'icyatumye bariheba. Uzi muji buntu abategetsi bose baciye kunebe ishure, abigisha baciye kunebe ishure, abaganga baciye kunebe ishure, abacamanza baciye kunebe ishure, bajeje umutekano baciye kunebe ishure, abanyanyuzi baciye kunebe ishure, abaririmbyi twaciye kunebe ishure, bajurnaliste baciye kunebe ishure, Mr. Bifu yaciye kunebe ishure. Nituki mwebwe none mutifuza kuba mwabo mpejeje kuvuga gira ingufu mwige bagenzi ntimwumviriza amajambo y'abananiwe kwiga bitwa vy'ivy'ubushomeri. Amahirwe yiwanyu burya siyo yiwabo, mwebwe fata amanote mwige akazi gatangwa n'Imana. Jia